Bonesha. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro inkuru y'imvaho kiganiro gitegurwa n'uruganda gukomesha amakuru rwa Radio Bonesha FM. Inkuru y'imvaho yo kuri uyu munsi iza gushimikira hanini kubijanye na politike aho tubayagira ivy'imyamamazo yo gutora abashinga amateka hamwe n'abagize inama z'amakomine. Imisi 12 yarumanye imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga batanga igikorwa cyo kwiyamamariza amatora y'abashinga amateka hamwe n'abagize inama z'amakomine mu gihugu cyose. Muri uko kwiyamamaza iyo migambwe izo nani z'imigambwe ndetse n'abitoza ku giti cyabo bazunguruka mu gihugu cyose bashikiriza imigambi n'imigabo izo bazokora igihe bazoramuka batowe. Hagati aho hariho n'ivyo bemera ko bazorangura. Bamwe bakurikiranira hafi ivyo bikorwa byo kwiyamamaza babona ko bisa naho abariko bariyamamaza bose yamamariza itora ry'umukuru w'igihugu mu gihe itora ryimirije ari ry'abashinga amateka n'abagize inama z'amakomine tekanijwe kuwa 5 ruheshi mwaka 2025. Hafi indwi zibiri z'imyamamazo itanguye. Mubona gute igikorwa cyo kwiyamamaza? Hari ico munegura? Abiyamamaza bo bariko bashikiriza imigambi yabo uko bikwiriye. Nimba harimo agahaze icokorwa n'igihe muri kino giringo gisigaye kugira ngo abiyamamaza bashikirize imigambi yabo batajuragirika. Ngivyo bimwe mu bibazo tuzakugaruka ko muri kino kiganiro c'inkuru y'imvaho cyo kuri uyu munsi. Muri iki kiganiro tuzakuba turi kumwe n'abatumire batandukanye aho tuza gusangira ikiyago. Abo nabo ni Francis Rohero, ni umunyapolitiki arongoye umugambwe FPI neza asanzwe ari n'ubazo kwitabira amatora yimirije. Ekaze ndaguha nongera ndakuramutsa. Mwaramutse neza mboneye akaje ko kuramutsa abadukurikira bose. Ego ubundi mutumire muri ino nkuru y'imvaho ni Aloise Baricako nawe arongoye umugambwe Hanake. Uwo nawe nyene ari mazo kwitabira amatora y'abashinga amateka yimirije. Aloise Baricako ukaze muri kino kiganiro inkuru y'imvaho. Murakoze cyane ndabaramukije no ariko batwumviriza kandi nipfuriza abarundi bose kuzogira amatora meza. Ego murakoze cyane muri no nkuru yivaho kandi tuzakuba turi kumwe n'umutumire wundi uwo nawe se wundi Jire Niyongabo akaba ari umwe mazo kwitoza ku giti cyabo mu bigenga. Kaze ndagwe n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kuduha ikaze tubashimire dushimire ariko baratwumviriza bagiye dukurikira ikiganiro cyacu. Yego ntitwibagiye kandi no gutumira uva mu mashira hamwe adahanira inyungu za politike. Uwo nawe se wundi ni Alexis nimubona akabajejwe igisata cyo gutanga amakuru mu shira hamwe rigwanye giturire n'abasesagura amatungo ya leta Olicom. Kaze nawe Alexis muri kino kiganiro. Ego murakoze kuduha ikaze muri kino kiganiro kandi nipfuje kugubwa neza abagiye kudukurikirana. Ego urakoze kuba witavye kino kiganiro. Iyi nkuru y'imvaho rero yo kuri uyu munsi iza kuba iremeshejwe na Alain Mucamanza. Jean Baptiste Hatungimana niwe yaza gutuma amajwi abashikiraho muza ko muri hose nayo rero Masengo akaba ari we agihagarariye. Inkuru y'imvaho, inkuru y'imvaho, inkuru y'imvaho. Ego mwamaze kumva ikiganiro cyo kuri uyu munsi ni inkuru y'imvaho. Tuje mwidonido rero y'ikiganiro cacu. Ikibazo ca mbere ndacerekeze kuri Aloise Baricako asanzwe arongoye umugambwe Ranake. Umugambwe nawe ni kuritegura kugira ngo uze witabire amatora yimirije y'abashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine. Muriko arakora ico gikorwa cyo kwiyamamaza mubona muri rusangi igikorwa cyo kwiyamamaza yo genda gute? Mbo igikorwa cyo kwiyamamaza kiko kiragenda mugura abona yuko umengo hariho kirakanye
aragahatse kirakanye kuko urabona ko hariho ibintu bimwe bimwe bivuze ngira ngo ni ukubera uravye bwa mbere ho ndabivuga ndavye abiyamamaza novuga ko imigambwe ntitubideha iri mu bukene ntangere kandi n'ukuntu twiyamamaza umengo ntituzi ico tiko tuyamamariza ko cyangwa mbere n'abarundi ntibazi ico ariko barakurikirana kuko nitumenya ngo abantu benshi nabamenya ko ariko bayamaza kugira bazabatora abadepite kuko umengo mu Burundi ntituramenya akamaro k'umudepite akamaro k'inama nshinga amateka kuko mbere je ndemeza yuko burya n'amatora washinga amateka ari yarakomeye gusumya nayo mukuru w'igihugu hari habo batoye mu 2005 bagenda naco bamaze mu 2010 bagenda naco bamaze mu 2015 naco bamaze mugaba akaguma bagaruka akaguma kubona bamutoye ni kimenyamenya ko abarundi bataramenya akamaro kuwo muntu bita umushinga amateka icari ico ikindi hari wa mustanteri bakoze nabi mukabona bagumye bagaruka naho nyene ncabumva yuko abarundi turamenya izo nzego akazi kazo icari ico ari naco gituma mvuga nti biragoye ikindi naco nuko ku rubuga ubona hariho utugorana ugasanga hari haho bagenda batabura nk'ibikoresho by'imigambwe abantu bakariyamamaza abandi bagora ariko ico twoshima nuko ubu guhera ku mushikiranganje bw'intwaro hagati barasizaho amatelefone nukora akantu kabaye ukabwira buri amatari cyangwa umushikiranganje ubwo nyene ibibazo biratora umuti nivyo no mushikiranganje aherutse gusurika ego biratora umuti mugabo urumva ikibazo ni kihe ikibazo kiri muri twebwe abarundi ntituramenya yuko politiki ari politiki ko igihugu atari indya baguha ku isahani ngujye ko kugwanira agateka kazina muntu kawe gateka kawe ari ikintu bwiza gukora kandi usizamwe n'ishaka bamubwiye ngo bamukanze acatinya bamubwiye ngo nibagenda mu nama kwa naka ngo ntutaha acatinya utinyere ntugende kumviriza ibindi vyiyumviro uzoguma uko nyene abantu nibamenyere kujya kwa bagwa gasore rero agasore ntiyirukanye abazungu kandi bari kumwica kandi mu nyuma yarapfuye mugabo n'ubu turacamwemera ko ari umugabo ndadaye ntiyapfuye azira demokrasi muga kandi yarapfuye muga turacavuga ko ari umugabo hari abantu bagwaniye isi hari abantu bitwa bayezu mu bemera bapfuye ngo bashaka ngo bakiza abantu ivyaha barapfa ariko urabona ko n'ubu aracavuga ko ari umuntu w'umugabo n'ubu turakene abantu b'abagabo akenyezi abasore inkumi abagabo bijunje n'ijambo bavuga bati jewe ndushaka kuntera ubwoba ngiye kumviriza ivyiyumviro vyotuma nzova nk'umuntu igihugu cacu kizotera imbere kuko nka twe tuvuga tuti turashaka ko tudasubira kubona ubudasa hagati y'imigubiri y'amarundi bamwe bakenya abandi batunze abatunze cyane ari abantu bakeya cyane abakenya ari benshi twashaka ko ivyiyumvira abantu bagenda bakavyumviriza atagutinya iyo rero ni ngorane kiri ngaha mu Burundi abantu kumbure tubaza kubigaruka ko abizereka tubanze dutereze akajisho hirya kwa Francis Rohero asanzwe arongoye umugambwe FPI neza uriko raba kino gikorwa mu maze hafi indwi zibiri mwaratanguje kwiyamamaza kubgawe urakiro kiragenda gute ubwa mbere iki gikorwa kigenda uko imigambwe yabishatse mu gihugu cacu imigambwe yaranse kuba nk'amashuri ya politiki aba gusa ikintu cyo kugurisha ubutegetsi umengo ni ikintu abantu bajamwo mu kanya kanyuma basitana kugira umwe wese ace ahabesha canke utwaronka abaronka ashikira ico yifuza ivyo rero nico gituma je ntuvuga gato kuri kirya mugenzanje yaravuze abarundi sibo batora umudepite atorwa n'umugambwe umugambwe ugira list ya rero abantu babamenyereje gukunda umugambwe gusumba gutahura ico umugambwe bamarira abantu batora uwo mugambwe ntibamenya n'uwo bashize kuri list nico gituma rero sikosa ry'abanyagihugu imigambwe yonyene aha wumva yo imwe irira n'iyindi hariho yahabaye kera irahava yindi iraza isubirirana yose niko yigishijwe kubgawe rero uti ikibazo hanini gihagaze ku migambwe itanga amaliste ico ni kimwe imigambwe ingene itanga amaliste ingene yonyene yiha ububasha bukomeye kugira ngo abayitwara babugira ububasha gusumba umuntu aza gutorwa ingene nibindi vyakozwe ku buryo niyo mushinga amateka atacubangira ngo umukuru umugambwe afutwa kugira umugambwe uhabwa agaciro ivyo byose n'ibintu vyagiye birajaho bituma vyononekara mugabo ngarutse kuri kite wavuze ingene igikorwa kirimo kiriko kiragenda no kuvuga yuko henshi abantu bamwe mu kuja mu matora
bamwe bashiramo ingufu nyinshi cyane kugira bagira ati ntidushaka gutakaza ivyo dufise ntidushaka n'ubikora ko baranabumvisha uko twabifashe ntimwibaze ko ari ugufyina abandi nabo babijemwo bamenye bagira ubwoba nibaza ko ico Aloise avuze ni ciza abantu nibagabanya ubwoba bumve ko ibintu barabiteramira bakabigwanya bakabirondera gushika babishikeko ikiza gusigara ningene abantu bo hasi bafatana mu kibano aho abantu bababazanya bumva yuko ivyo bintu bashobora gupfa ubusa ivyo babasororeye ivyo babahaye gukubita uwundi ukamengo biroroshe ivyo rero mu mico y'iki gihugu si ibintu bihera mu minota 2 ngo ko hageze campagne electorale ubundi iki kintu tuza gukora twitango campagne ni iki wari umwanya wa nyuma wo kugira ngo abantu baronke umwanya munini wo kuvuga ivyo bavuga nayo ubundi campagne ni cyari kuba igikorwa ca misi yose umugambo ukavuga ivyo buyumvira abantu bakabitahura ubu rero dusa n'abantu baja ku kibuga akenshi kugora umunyagihugu umubuza n'ivyo yarimwo umubwira n'ivyo adatahura umuha ikintu ngo uratora iki atazi n'icari cyo ku munota wa nyuma ari naco cico onye abanyagihugu ntibazi ico umushinga amateka amaze ntibazi n'ico akora rimwe na rimwe bamwe bavuga bati ngo ahubwo wo kuraho izo n'amashinga amateka rero amatora yagiye arabiki kenshi amatora yagiye arafatanywa hagatoga umukuru w'igihugu abashinga amateka abakenguza amateka by'amakomine abantu bakabifatira ikivunga ngo dutoye ujya mugambo tuzoba dukize abantu rero ntibamenye bati mbega uruharaga umukuru w'igihugu nuruwe uruharaga umushinga amateka cyangwa umukenguza amateka nuruwe mbega yo tumarira ikiyo dufashiki igihe naho vyagiye muri iki gihe muhora mwumva ingene umukuru w'igihugu abivuga ngo bose ntaco bamaze akabivuga vyose ko abantu bose ingene bimeze akavuga ingene inzego zose zononeka ingene zirimwe abantu b'indyarya gusa ico canatumye abantu bumva bati bwabo nta nico bamaze kuko burya abantu bakurikira ivyo umurongoza avuga igihe rero imyaka yose baguma bavuga ati ntaco bamaze ntaco batumari nta nakimwe bakoze ugasanga umuntu umwe nawe avuga ati ni jewe ndiko ndakora je nyene bose bagira ati nubundi ningwiza murongo ntaco bagiye gukora rero imigambwe icifatwa nk'irarirari bamwe rero barageze no mu rugero badebukirwa bagira bati tumaze gutora inshuro zingahe nta nyishu twaronse ubu rero na hacu ukiri urarabizongorane zose uri umugabo ufise ubwo ubuntu agira ati naho byo babimeze nabi ngira mpaguruke mfata iryo jambo mvuge ndabe ko abantu bashobora nico gikorwa rero turimo ni muri bya bintu byose bimaze imyaka byitwa isakamburira kugira kuduza umutwe kugira urabe ko abantu bashaka kugira bati nimiburi buri ndumvise umuntu atandukanye nimiburi buri ndabonye abantu bagerageje kugira ngo tuvyure ico cizere camaze gutakara muri iki gihugu aho umenga abantu bose bagira ngo politike iranadushisha ntibakinayikeneye umugambwe ariwo nawe uyamabaza igihe cyose niwe agomba kubwira abanyagihugu ati ngaba abazokwitoza mu kibanza cy'abashinga amateka ni abashikiriza imigambi yayo mu bisanzwe ivyo onye nivyo navuga nti vyari kuza nk'ishuri kugira imigambwe yamibikora yahi wacu urabona imigambwe imenyereje abantu kuja kubibuga naho muragenda bakavuza umuziki hama umukuraje akavuga amajambo y'ikivunga abamwe abita amazina y'inyoni n'ayandi abantu bagakoma amashi bagatahuko aha iwacu imigambwe ntigigira ico bitare conference publique aho bagenda batabamenyesha makuru ni batubaze bageze no mu rugero avuga ngo ntimutubaze iki kibazo ngo ntitwishura ngo mu mugambo bataduhaye uruhusha imigambo rero yimaze gukura muri ivyo byose bavuga ati kirazira ko haba ikiyago hagati y'umunyagihugu n'urongo y'umugambwe n'abari mu mugambwe ubwo bucuti hagati y'abanyamigambwe n'abanyagihugu bwaramaze kuvaho ubu abanyamigambwe bagira bati ufise inguvu nuko nyene n'ubundi ntaco tugibuhindura abantu rero bajana nago nico gituma nariko ndashigikira Aloise avuze ni twumve ko atabwo badukwiye kugira twubahuke kugira ibimaze imwanya bigirwa bishobore kuhava jewe wimbaje ku gatwe kiwanje nibinasiguye ngira nti umugambwe nugaruke kubishuri ivyo tuvuga byose bija habona nico gituma no muri campagne mvuga nti haba umwanya uko tuvuga make abantu babazi ibibazo rero nk'aya matora abashinga amateka ubusanzwe se umugambwe uja kwemerera abantu ibintu tugiye guserukira abantu umudepite ntiyari kuja kubwira abantu ngo nzobubakira amabarabara ntavyashoboye siko kazi kiwe ntashaka kubwira ngo nzogira ibi nibi sivyo abwiye kuja ahubwo kugira ati muravye ubuntu mfise igihagararo canje nk'umuntu muri ca kibano mwambonye kuva ndi umwana ngakura aho ngeza
ni mumbwire ni muntume ico noja guseruka n'abanyagihugu bakwiye kwiga bakaraba bati mbega muri aba bantu rero twabonye bimvukira ngaho iwacu ninde twotuma yo duserukira gusumba nico ca gucumba kuja kubabwira ngo nzogira ibi inye sivyo umushinga amateka mu bintu hajejwe mu Burundi bitatu tukunda no kuvuga ni kwiga no gutora amategeko yameze neza atameze neza ayatore kukurikirana ibikorwa vya leta akaraba ko bimeze neza agashobora kubibuza no gushobora gukimbukira inyungu z'umunyagihugu bigarukiraho nakuvuga ngo azokubaka ibi nibi dusha tuja mu cyo no kwita umengo ni campagne présidentielle kandi twariko turashaka guserukira umunyagihugu atubwira ati ubu mbabaye nkubi ibintu biriko birababaza abantu ni ibintu vy'ibiciro mu bintu byose biriko biraduga biva kuki abantu bavyige leta iguma iduza amahera ikoresha ukwiduza amahera mu myaka 5 yavuye ku miliyari 1,800 tugeze ku 5,200 ukwikora uko leta iduza ikori niko abanyagihugu bababara na cane ko leta itabirungika mu vy'ukugwiza umwimbo ibirungika mu no kwita mu binezereza ivyo rero igihe umunyagihugu aguma babara arakeneye uwabibwira bose barabona ibintu biba biriko birababaza bakene bati mbega ni bantu twotuma bizotume babuza leta kuguma ikora ivyo turiko turagaye ego imbere yuko nja kwa Jire nabonye ko barishaka afisa akantu ngira gatonya yongera ko kubyo muhejeje kuvuga ijambo ego yavuze byiza umugenzi wanje Francis gusa ahantu hamwe tudahuza ni kuvuga ngo imigambwe ishira ngo niyo ishiraho abantu none abarundi baremera bagatora umugambwe nyene bakawutora kabisa batabanje kuraba abantu barimo ivyo bintu harakeneye ko tubakabura tubakangura bareke kuraba ikintu bitumuga ubu Imana yadufashe ngaho Bujumbura harimo abigenga benshi niba babona imigambwe yasize nk'abantu babagesera yasize nk'ibintu by'ibisuma by'ivyo Burundi ku Burundi bwikukira gushika no munsi abantu babicanye abantu bameze nabi ataciza na kimwe bakora nibace bahindukira batora abigenga bazi iyo migambwe bayihebe kuko niba tugira imigambwe kugira tuyinyegezemwo turi abantu babi umudepite akagenda akaguma hariya mu kigobe ntavugira abanyagihugu hanyuma mushikiranganje akaje ngahaki mugaceza ku rutonde ngo ari mu mugambwe nibamurabe neza babwire bati turi abantu mwaze ku none baba bahishije uwo mugambwe areke kuwutora bahureke kuko urumva ko ni ngorane nibaraba abantu ati mbega ni mugambwe ubuhe wasaze ko abantu beza batora abantu beza n'ukuri turakeneye ibintu byo kunyegeza mu mugambwe nkuko umengo ni ikingirizo bakivemo abarundi bakanure barabe neza kuko kandi bariko barakanura turabigaruka ko dufatiye no ku liste bloquée ariko reka tubanze dushike kwa Jire niyo ngabo aje yitoza nk'uyemamariza nk'uwitoza ku giti ciwe n'ubwa mbere Jire witoje ego cyane ni ryambere nitoje ariko ico kintu mvuze nguragaruka kirahambaye cyane mbere yo kumvuga iby'imigambi yanje n'ibindi unyemerere nibutse yuko hariho abantu ngaha mu gihugu bagowe kandi bagowe n'abakwera ko hari abantu babajyaniriye bakabononera ubuzima bwabo ico kintu kirahambaye ejo bundi nahuye n'umufakazi afise abana reze yigisha ambwira ati ujya muntu bashize kuri liste amperaniye amafaranga miliyoni 40 kandi ndamurondeye ngo yansubize yangize kwitera bwoba carambloka ubu rero ayo mariste n'ukuri nibaza ni duhindura amategeko haboneke umuntu aje kwitoza yamaze kwizina yiwe n'abari mu mugambwe abiwe bamuzi n'ahandi abarundi baraciye akenge bazotora abashinga amateka bashoboye babona ashaka kubaserukira nshimiye na mwene wacu hajya mutamaro yizavuze ati ayo maji no kuyihabigenga kubera ko baratuzi baratubona twebwe turi mu kibano nitura abantu bibi babavejuru bakorotse bavuye mu ntuzeye mu mugina oya turi abantu bari mu kibano babona rero ku kibazo mwambajije nagoma nakubaza nti uravye uyu munsi haciye hafi indwi zibiri mwatabivoje kwiyamamaza we nk'uwigenga kandi abaje mwabyo bijanye n'amatora ubwa mbere ubuna kintu ho kigenda gute nagerenje mwidonido ikibazo tubajije kirafise ibice bibiri umuntu yocishuramo hariho inyishu ya mbere y'ivyo twari twateguye gukora muri kampanye dushoboye gukora twari kuba tuko turakora uyu mwanya ariko kandi hari nibindi turiko turakora bihwanye n'ibihe bigoye umuntu abari karahwana navyo kubera ko bitoroshe cyane na cyane kubigenga kuko ntubu ufise ubwego nk'imigambwe ruhari rugufasha gwirukanga
turarondera basije cyane rero novuga nti aho bigeze mu byo twateguye sivyo tuko turakora mugabo turi ku rubuga kuko abarundi baragomba kutumenya iyo umuntu aheze aja kuri intambuko yo kwitoza abafise ivyiyumviro ugomba ko bishikira abarundi ngaruke kuvyo bavuze abo dusangiye ikiyago bati umushinga amateka ntagira imigambi niko ko ntagira imigambi mugabo arahereza intumbero imigambi ya leta kandi ushobora guha intumbero udatahura rero tugomba kubwira abarundi ivyo dutahura ivyo dushoboye bakavyumva bakavuga ati uyu muntu bazaye ngiye atiye kuri bari rimwe kunyegeza amafaranga aca mu nzira z'ibinywabi usanga yazimanganye bazomenya ingene ari hinyanyura bigarure canka biharanira bivugire naho nimba nico bavuze ngo kumvye abarundi bashaka nkaje mvuga nti singomba ko nzo umushinga amateka serukira abarundi aguma yiyumvira ivyo bambwiye muri 2025 muri campagne oya ngomba kuzoshiraho nka ligne vert canke umurongo utariha abarundi babandanye bambwira ibibazo bafise muri weekend nkegera abarundi bene Burundi nkabasanga aho bari tukaronka umwanya wo guhana ivyiyumviro erega hano ugenda ugasanga ngo cakiraro burya bura matari yarakiriye none utagira urashikayo ngo umenye ko amatari yari ikiraro uzoja kubibariza hehe usanga bigomba ko umutegetsi aguma yegera abamutoye umwanya ku mwanya igiye ku kindi mu buryo ashoboye cyangwa ashiraho abashobora kumufasha igihe bikorwa mugabo ivyo baba bakeneye abarundi ibibazo baba bafise biguma bihinduka ku munsi ku munsi rero nitwo bimenya muri campagne gusa tugomba kubimenya n'inyuma ya campagne umuntu yatowe kugira ngo umenye aho ufashiriza naho ushobora gutabarira Burundi agize ibibazo rero novuga ntituvuga imigambi ariko ivyo tuvuga ni ntumbero zigomba kuzohagarara ko cyane tuzokoresha mu guhinyanyura amategeko atuje ko avuye muri leta ariko na cyane cyane mu gutanga intumbero ibikorwa vya leta kuko hari ibiza bivuye mu bushikiranganje butandukanye ugasanga uri umushinga amategeko uvyemeje hari bitagiye kubw'inyungu rusangi z'abarundi bose z'abene Burundi bose ivyo rero ntushaka kubitora ariko kandi uravuga n'impamvu utabitoye bihwanye niki n'ukuntu utahura ibintu rero ivyo tubwira abarundi no gutahura dufise gushobora gutuma ibintu bihinduka mu gihugu ntibibandanye bihondogobera cyangwa ngo vyoronekare turiko turabiraba twageze no mu namashinga bateka nk'abandi babariyo baguma badugije imyaka 5 iraheze baduza ego mugabe ibintu bidahinduka ku rubuga bidahinduka mu marwaye bidahinduka ku masahari ku meza abarundi bamerewe nabi umuntu ndababazwa n'abantu bataha mu kabezi ku mugoroba batoze mu gitondo bavuye za kabezi za Ruziba mukumva ni baguri bato bya sport baze barirukanga uyo muntu azoshika mu biro yaje arirukanga na sport azoba ari umuntu aje mu kazi canka azoba ari umuntu agomba kuja kurondera afata dushe agasubira kisuganye no wosubira mwera koga soja mu kazi muri Orikome igikorwa cyo kwiyamamaza kimaze igihe cyaratanguye ishyirahamwe nka Orikome ridakiranira inyungu za politike riri mu mashirahamwe kwakurikirana ko ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse no mushika mu matora yimirije biko biragenda Alexis nimubona shuba mukibona gute nivyo umukuru w'igihugu yaruguruye ibikorwa byo kwiyamamaza ariko ko tubibona ku rubuga akariro sikirenga nkuko abarundi baribuka amatora burya amatora 2020 n'amatora yaboneka muko harimwe akariro ntiyari amatora y'abashinga amateka canke y'impanuro jambo za commune nkuko mu bari ngaha hari abavuze yuko ari uko abarundi batabona batazi agaciro k'umushinga amateka canke umuserukira ku rwego rwa commune je novuga yuko ubundi abarundi barabona nimba mbona bariko bararekana iyi nyifato nukuraba bariko ratanga amanota ni kujya nyine bariko barerekana ko rabona yuko bariko barerekana yuko ibijanye n'ihiganwa atari ihiganwa ririmwo ubungane rero harabuze abo bandi baza kuvuga ati yamara natwe twubikora gusumba rero mwishyirango Orikome na cyane ntiduhagarara cyane ku bya politike duhagarara cyane ku bijyanye n'inyungu y'umwene gihugu nibyo bashimikira cyane kuraba yuko ubwa mbere abahiganwa bafise ubushobozi bungana nicyo gituma mu minsi heze twarateguye ibiganiro aho ababijemwo na cyane abanyapolitiki bavuze yuko
hakenewe yuko abaja mu matora abaja mu ihiganwa bagenda banganya inguvu bagasaba yuko leta yoshiraho igihugu cyoshiraho uburyo bwo guherekeza abaza kwitangira ivyo bikorwa vy'uburongozi abaze guserukira abandi rero muri kino gihe ci novango c'imyamamazo ni kumenga ijambo ry'ikirundi bivuga bishiramwe rikomeye turiko turabona inyifato twamatungwanya inyifato yo gukoresha ibikoresho vya leta aha twavuga nk'imiduga ya leta turabona imiduga ya leta iriko ibimenyetso vy'imigambwe ibimenyetso vy'abantu bazokwitaba amatora ivyo bintu amategeko arabibuza kandi ishamo riko myasimerekera yuko ivyo bintu vyo hava ikindi nuko bagenzanje ariko hagati aho ntaguciriyemwo umushikiranganje w'intwaro hagati aravuga neza yuko ariho abarekuriwe gukoresha iyo miduga isanzwe ikora ibikorwa vya leta mwe mishamo riko muvuga ko iki cyangwa amategeko avuga iki murakoze cyane itegeko amategeko avuga ko mu gihe c'amatora abitoza abaje mu matora ariko bari muri competition reka mureje kinje jambo ry'igifaransa abari muri bari mu ihiganwa nibemerewe gukoresha ibikoresho by'igihugu no kuvuga imiduga n'ibindi byose biri muri mu itunga rusangi ntivyemewe yaravuze abantu abamustanderi canke baburamatari aho nibaza ko ariko aravuga ibijanye n'imiduga nyimba buramatari agiye kwitoza ari mu bahiganwa arashobora mwico gihe iyo yambaye impuzu y'umugamba ntashobora kuja mu modoka ya buramatari ngo yideplace agende mwikiya gihe ico gituma sinzi ko muribuka yuko tufatire bukarero ku mukuru w'igihugu murazi yuko iyo umukuru w'igihugu ari watwara hariho ububasha amategeko agabanya kuri we kubera ko yagiye mwihiganwa rero no kuri aba bategetsi bafise bakoresha ibikoresho vya leta nk'imiduga nabo nyene iyo bamaze kugenda mwihiganwa barata hariho ubushobo novuga ngo iyo atagiye mu bikorwa vy'igihugu yemerewe gukoresha igikoresho ca leta noneho ndakubwiye neko ndahumesha yuko uno munsi sinzi nabonye bigitangura ariko nubu niko bimeze ngene ngamwe barabaza kuraba amayite ukuntu afise canka amajebe ugasanga ariko ibimenyetso by'imigambwe canke by'abitoza rijya nikosa ritabaho litagiruri oya yamvise girohana ahubwo yari yobagije nibaza yuko abashinga amateka bo turi kumwe ngaha bagomba bagende uhanare mwikonje bagomba baje mu kumbure bazoca bagomba baje kuduserukira turabasavye yuko ijya ngendo vraiment ijya nyifato yogabanuka ngira ngo twari bwashikiye kucokogwa rero ikindi batagarutse ko ngira baza kugaruka ko nico bita kutihanganiranira muri mu vya politike n'imvugo usanga reka jengene nteyakamo ubunyene nukuri hariho ibintu cyo guta umuco uko gukoresha imvugo zishira hasi uwo muhiganwa biga sibindi byari bikwiye kuba mu muco w'ikirundi ariko abene gihugu dutangara tubonye ivyo bintu bivugwa kuri stade hari abanyagihugu benshi ugwaruka ruri ngaho abana batoyi bari ngaho ayo majambo agafatwa nk'amajambo asanzwe rero ivyo byo kutihanganirana narumvise nk'umugambwe CDP umenga nko mu ntara ya Rutana barawubujije umwanya mutoyi gukora ibikorwa vyawo ivyo nibaza yuko navyo nyene biri mu bunenge twagiye turaronka kwa Ruizi baricako bamwe bavuga bati muri ya myiyamamazo harimo kujuragirika tugaho kuri bya bindi yuko abanyagihugu uyu munsi batazi mbega ubuzitoza ninde azuza nk'umugambwe canke uyu munsi wiyamamaza ibimazo ketisha umukuru w'igihugu canke cyabashinga amateka kuko kujuragirika ko hari mu Burundi mu Barundi na cyane mbo burya je nibijya natanguye kuvuga jewe nk'ubu niravuga je ndi umugambwe bita wibumoso wibubamfu no kuvuga aho goshe no kuvuga mu vyiyumviro mu mvugo mu ngendo
abandi ruri kurakurikirana nta numwe azokubwira ngo je mpagaze gutya hari ubaza ngo mbega ideology yawe ni iyi akayibura gaciwaza uwo yagize umugambi gute mubireka twebwe nyene abanyamugambwe turajuragiza abantu bacu urumva rero hariho abantu bashinga imigambe nk'abaje kugira ibikino ego turajuragiza rero abo turajuragiza agacazuragirika cyane kubera iki niho uja wumva umuntu ngo turagwanye turapfuye ikintu umugambwe ngo njiye mvayo ngiye kugira ubundi ubwo yari yarafise karangamutima k'umugambwe koko cyangwa ugafise ucuguma yahubwo tukagumana ngaho turabako urumva rero abarundi ntibazi je naho turiko turavuga ngo iki n'undemeza ko naho novuga abariko baradutwara nibaza ko amajwi kugira baze kuyaronda cyo gitwa numa bitwaza nyene icubahiro umukuru w'igihugu baramwitwaza cyane kugira ngo bazubaze abanyagihugu bibaza ko aribo bagiye gutora kandi bagiye gutora abashinga amateka ariko n'indi migambe ntitwara abashinga amateka zo kwitora oya twebwe kuko twebwe nitwe tugenda twebwe ko nta numwe ari ku butegetsi nta numwe ari guverineri nta numwe twendwe tugenda je wandi kutonde kwa mbere nije mbata kampanye no kwereka ngaha amafoto ubu je ndi ngaha mu Gitega nko bari mwaro bariko barabata kampanye mwaro muri buhumuza bari muyinga ariko barabata kampanye hariya muri Burunga bari kuwundi mutumba ariko barabata kampanye hagenda bazokwitoza kandi jambo rivuga uri kuri tete do list abandi bashobora kumwunganira mugabo nibo bavuga muravyumva twe twatunganije neza mugabo abandi bagenda bakazijisha abantu bakabazo ku buryo rero mu bisanzwe abarundi iyo aba bari bazi gutandukanya amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashinga amateka je nibaza ko bajya abantu tubona cyane abo tuba tubona kuko bagenda bagiye kumviriza ijambo ryanye n'icubahiro nta bindi bagenda kumviriza rumva kandi ya n'icubahiro kuko yari yabivuze neza ati abanyagihugu je nibuka ko umunsi yabivuze turuma bari badutumye amasengesho iwabo ndagenda ko babwira ati mugashira mukamwaze kuntonda abantu bibisuma bamaze imyaka byo nakazi kanyu hariye muzusanga abagumya banganye nibitoreye abandi banwaye abandi bamu yindi migambi kubera iki we urumva aravyumva hari ukuntu umenga aravyumva mukamenga ahandi ntibariko baravyumva neza ari naje gituma ati reka tumwitwa rero ndavuga ko abantu bomenya ko abashinga amateka bafise akazi gakomeye hajya ayo byose none umushinga amateka haje gutorwa umushinga amateka ubona ni bangahe basubiye iyo batowe kuza kumviriza abanyagihugu bangahe je n'ukuri ndababazwa n'umushinga amateka amaze nk'imanda zitatu amaze gutorwa gatatu mugasanga abantu biwabo baracarira ugasanga hageze bagiye biruka batazi n'ivyo birukinkana ari naco je ari umuntu wigeze kunyigisha reka ndakavuge muze kurabira sa nibi bimaze imisi yari umuntu w'umupastori yarambwiye ati wewe uri kuritoza wo hanze so n'umujamayika washaka bari bashatse ngo nje mu ishengero ryabo mugabo twatoyaga byo musengero sinabijamwe mugacarambwiye ati ndakubwira uko atubacu ko bagereye ati nk'ubu witoje ati bakagutora ye urabona wabemereye kuzobazanira amatara ati cumara imyaka 2-3 tukashengera ku mwaka wa 4 ukacuzana nk'amapoto uze kuraba ko bidasa nibiriko biraba muri kino gihugu cyacu ukacuzana nk'amapoto ugaca gitema urabona ya mapoto ndayazanye urumva asigaye umwaka ugahengera amatora aragize ugacuyashinga bacabona kumengo uri kurabikora mugabo haje gutora insinga ntazushirako uzohengere mu yindi manda igirihere ututangura guhamagara abantu bashireko mu rutsinda rumwe finaluma urashaka uzotwara imanda zitatu umugambi wavuze umwe ugitangura ari ukivuga uko nukubesha abantu cyambure ko abantu barajuragirika ntibazi ivyo amatora ivyo ari byo bisanzwe twatugiye kuyiga tukabigisha nkuko yabivuze Francis tugaheraza mugabo itegeko ryacu ry'imigambwe ntigyoroshe
n'abarundi ntibazi yuko n'abategetsi ba Musanteri ntibazi gutandukanya ikintu bita propaganda n'ikintu bita campagne. Propaganda ni ikintu kibandanya umugambwe kivuka uvuga aho uri hose. Muganda kubwiye yuko ugiye ukavuga nk'umugambwe nka ruguru baca gufata. Kandi propaganda yemewe umwanya wari wose. Iratandukanye na kama yuko hamanyi uramba rwaga ukagara amadarapo ukavuza indirimbo. Wakuvuga umugambwe aho uri hose biremewe. Urumva rero nazanyigisha biragoye kuko uko amategeko yacu ameze n'abantu kuntu bayumva baracajuragirika hose. Ego urakoze cyane Francis Rohero barishaka ati yaba imigambwe y'abatwebwe twari imigambwe turimwo mu bafise turafise mu kujuragiza abanyagihugu bagomba kudutora niko byumva. Ego abivuze muri gwinshi so kuvuga ko awe arufisemo ndamuzi mugabo abivuga kugira ngo afatire ku byo twabayemo iki gihugu ingene cabayeho ivyo turiko turabamo nimwe nigira kuvuga kare hari ivyo tutaba dukwiye kwidoga kuko ababikoze n'ubu barimo kandi bariko barabikora nico gituma kuri urwo rugero imigambwe bifise mu ruhara mugabo tutiriwe turabiraba gutyo nibaza yuko imigambwe ni myinshi na cyane abantu bariko baraja muri bikorwa ni benshi nka kumujire yavuga nidutangure gutandukanya abantu bo nyene uno munsi mu gihugu bariko baridoga mu gihugu hose ngo turabuze ibi nibatangure baduza urugero ukumenya ico bifuza ntibagire gusa ngo ni imigambwe kuko umenga imigambwe niyo ifise ingufu gusa n'abantu bafise ingufu ni kamwe ariko ndasigura kare abantu washaka baja nko mu makoraniro y'imigambwe unuwo bateranya usanga badishika n'ica gatanu c'abazotora mugabo kubera tubabona ikivunga ku mateleviziyo hano hose amafoto umengo nibo bamaze guheraheza ivyo dushaka mugabo hari abarundi benshi bari mu buzi bari mu mirima yabo bariko barakora bataja naho ivy'imigambwe bivugirwa mugabo bazotora bo rero barafise ijambo rikomeye ntibatega ubwoba n'abababona baguma bagenda mugabo ico ngira ngo nogarukako ni gusubira kw'abantu mu vyo bariko barakora abantu bagira bitoze bitwa ko nogira nti ni bamwe bafise urugero kuri twebwe mvuga nti ubuntu ubushinga ntaye n'ubugabo bamwe bafise ya mico y'ikirundi nibibuke yuko ndabite abantu beza muri iki gihugu hari ukuntu abantu beza basamara umengo barindiriye ko abantu babi bazoja mwikonje hama nabo baronka akazi harakwiye kuba urugamba rukomeye hagati y'abantu beza n'ababi kuko ababi bobo ntibaryama ntibasinzira bama bariko barashusha ivyabo ubwo abo beza ntibatinya babi erega none ababiko badatinya beza erega bose nivyo nakubwiye bose nibahaguruke hama ndaja no kurundi rugero ko twariko turavuga ngo ivy'uburyo ngo uburyo butangana ntidushobora kubipima mugabo mbarire nk'abantu bitwa abantrepreneur abantu bafise amahera muri iki gihugu baramaze kuba abantu umengo bagira bati utwara ufise ubashe zazompa reka mfumeshe igikiro wonyene ntibumbaza bati mbega ko dufise uburyo ntitwoshigikira abafise umutima bihinduke usanga rero aba entrepreneur bose abantu bose babadandaza amahera bayajana kuri bajya nyene ngo nakari nibeje bazompa isoko kugira ngo rero aba bantu bafise umutima aba bantu bariko baravuga ati twebwe turiko turagira vyiza bakomere nuko nuwo mu entrepreneur ababazwa n'ibiturire bitangwa ababazwa n'ingene amasoko atangwa nawe avuga ati nanje birandaba ikindi abagusa suko Jules canke Baricako canke Francis bagiye kwitoza nuko nanye nshobora kubashira amahera nuko nanye nshobora kubaha imodoka nuko nshobora kubaha ibi washaka barashobora no kubizira turamaze kubibona muri iki gihugu umuntu w'umugwiza atunga agiye gushigikira uwundi ukabona ejo bamuhaye ibihano erega n'ivyo bihano biri no muri mwanya politike bemera bakubitwa hirya no hino abantu bose rero ababidoga abadandaza n'abandi bose bagiye ati ibintu byarayangaye umengo bo bipfuza ko biba byiza batigeze babigira mu ruhara nabo ni bajemo ni bariske amahera yabo kuko usanga nk'ubu bagira bati narabibonye aho umengo umugambo uri kuteze wo ugize ikintu umengo bakotiza ama miliyaridi suko baba bavyemera nuko bagira bati turazi ngene amatora azogenda ko bizobukora n'amaso numva nibubahuke kuriska amahera yabo ahari imitima myiza iyo mitima nayironka uburyo iyo mitima nayironke ububasha ubwo bubasha bubafashe kurinda iki gihugu kibemwo ico no kwita ugo rugamba rw'ineza abantu bose bumve ko barushigikiye nayo ubona abantu bamwe tari bake beza bagira ngo je nayo nabivuyemwo umengo baramaze gudebukirwa nibagarukana ico cizere bumve yuko bicobora gukorwa nibe nkore ni benshi aho uzogenda ukazomba abantu bakuvuga ngo nakanga afite ivyumviro vyiza ngo mugabo ngo biragoye
uko kunyure kukugora nibigore twese abarundi bitugorere hamwe dukorere hamwe twumva yuko igishobora guhinduka tureke guma twidoga sumwanya wo kwidoga no kuvuga ngo bandi batugize ibi mugabo twubahuke abantu bafatane amaboko twumve yuko hari ikintu cyo guhindura dusubiye ubwo abo nyine mwabagwiza tunguvuga ati baterera babona basanzwe bari ku butegetsi barati bazobigenza kunuko ubwo bo niko bari kutamenya ko bari mvuga muti abantu mu Burundi hari abantu barishe no kutamenya ntibatahusha bagira bakore oya kutamenya kirashobora kuba ari kimwe ni kimwe gikenerwa yuko twese tuguma twigisha ni naco gituma ndabanshima kuri ibiganiro mukora ibiganiro mu bikora kugira ngo tubandanye twigisha abantu bumva ivyo tuvuga mugabo sinivyo gusa ubwo bwoberega bwaramaze abantu bamwe baramaze gukomereka abantu barakomeretse baramwe barafite ibisebe bagira bati sinzosubira niho rero kimwe barashaka yavuga kare nitwubahuke rega naho ico ushaka ico umuntu icize umuntu arongera aracihebera bikaza boro ntarinda kwita muziko mugabo tugende tumva ati twotera intambwe buke abantu bose bafatanye bagabikora rero ivyo bintu byo kubaza ngo ni vy'abanyapolitike hari abantu begira ngo abona abanyapolitike hariho n'umuntu bibakuvuga ngo abanyapolitike ntibavyadukana ntibashobora no kuzobihindura abandi batari kumwe ibisata byose birafatanye hama tuve muri iyo politike kumva mengo ipolitike ni nkofero cyangwa ipolitike n'umugambwe mugaye politike bibi vyimviro abantu bahurizako bakumvisha bashobora guhindura nego murakoze cyane Jules Niyongabo twako twabwize kujuragirika uyu munsi baravuga bati abarundi bariko barajuragirika ntibamenya imigambi y'uzokwitoza cyangwa uzotora nuriya abashinga amateka ntibazi ko kubiyamamariza abashinga amateka cyangwa mu gihugu kujuragirika we batakuvayo turi mu matora y'abashinga amateka hanyuma twumva yuko naho nyine icubera mukuru w'igihugu ava mugambwe uri ku butegetsi akaba ari kariyamamaza mbega hoba hariho vacances presidentielles sinzi abamaze igihe muri politiki ico bivuga kuko nimba umukuru w'igihugu agiye muri kampanye akaba atari amatora y'umukuru w'igihugu bwa bubasha umukuru w'igihugu abafise buca buvuga yuko bwagabanutse ko hagiye muri kampanye mbega bwo niko vyaciye bigenda kuko abashinga amateka bagomba kwiyamamaza bo nyene ubwabo umwe wese hazotorwa mu ntara azotogwamo ariko turamaze kubona yuko ibiriko biraba usanga ngira ngo bazanye abantu bavuye mu mihingo yose baje mu kibuga kimwe uyo muntu baje kwamamariza mu kibuga kimwe ntibamuzi dore nk'ubujewe tugize nko ngakwa se batutsi gacanzana abantu bavuye hari ya ruguri mu yinga dufate mu cibitoke baje gushika umuntu ari kuri liste y'umunyabujumbura batazi mu kibana haba nimba kubita umugore nimba ari ajya amadeni ariko ajya myenda bagaca bazanga bagakoma amashi no kujuragirika nyine cyo turavuga ngaha tugomba yuko twifuza kubona igihugu caho abo bitoza nimba genda umushinga amateka nk'ubujewe naheri aho mvuka ndiko ndakikura ngenda arazaca ibitoke zabo banza babona jewe nyene hanyuma bakagira akamatohoza hanyuma ivyo dukora biri ku mbuga ngurukana bumenya amazina yacu ari hajya bakaraba nimba ari umperanye ideni azogira komantere tuco iyo ni gisuma iyo ni kibandi ni mutore mugaba abandi bari ku mariste bariko baravugirwa n'inzego twubaha bose baca bubahika baca batagatifura si bose mu rwego rwa hegantuze bariko baravugirwa n'inzego si bose bon ndiko mvuga mu kivunga biyumva bariyumva kugira ngo twende ko tuvuga amazina y'abantu murakoze kunkebura ariko nta kosa nakoze mvuze ko hariho liste nibizere ko hariho liste yo muri FPI liste yo muri Ranake zirahari rero mugabo liste ziri nk'abantu baba bavuga yuko banyotoye ivy'igihugu mu kibano bagenda barakora ibintu bitagira amazina hama hagera kwiyamamaza nimba avuka mu Kinama canke mu Kanyosha canke mu Kabezi bagaca mutwara ku kibuga cyo mu Cibitoki baba nyakabezi hariya ntibashobora kuza ati uyu muntu ari kariyamamaza burya ngaha yaratumariye amatongo mbega aho bokuba kuvuga n'iryo jambo ubisanzwe mu bindi bihugu nk'aka kare turimo kayase akare turimo kayase nico gituma abarundi tukinjiye mu ntituraronka inyungu zose za yase akarere kayase n'akarere kaho umwene gihugu canke umuvuka gihugu agira ijambo ahagara imbere y'umushinga amaje avuga ati wewe imyaka 5 wadutserukiye ntaco wamaze kandi inzego zuzuye nka ntagiye umukorako urumva umukuru n'umutuka ariko umubwiza ukuri kuko benshi baboneka hageze kurondera ayo majwi baboneka hageze guharanira ivyo biti mugana ho nyine numvise yuko avuka mu Kabezi agire bamutwaye mu kibuga cyo muntu ze cyo mu Cibitoki mu Rugombo uyo muntu mu Rugombo ni bamuzi ariko bakomeye amashi babantu bose baje gutagatifuza iliste yose iciba ntagatifu kandi hagati rimwe abantu batari nka mugayo
batuhagararira ukuri atari mu kibano atajambo yoronka bo mutaramura mu bandi bagabo mu kibano. Rero niyo mvuga ati kujuragirika nuko hakwiye kubaho ineza y'u Burundi, ineza y'u kuvuga ngo turonka abantu babikwiriye. Reka arabivuga hajya umuvukanyi Francis, abantu bafise amafaranga mugabo bahitamo kuja kuyashira hariko harononekara nk'akarorero, aho kuyashira mu ivu rizima ugafata ivu ririmwe amahwa n'amabuye n'imisumari akaba ryushiramwe umutahe wawe kubera kuvuga uti iri niryo vu rihari rizobananya ritugaburira. Iyo misumari imaze kugwa ingese izotera kanseri. Niko bigenda mu bisanzwe. Bagomba gufata amaraso mashasha, ivyumviro bishasha, ivyumviro byose bakabona ivyumviro biko biravyuka bakabihagurutsa, kuko ari ivyumviro bisegura igihugu, bizokubaka igihugu, bigakomeza igihugu kazoza. Niko kantera ikibazo. Ndiko mvuga ngo dufise amahirwe, Abarundi bafise amahirwe yo gutora abashinga amateka bashasha bishakiye muri imyaka 5 ngo baserukire. Imyaka 5 niyahera umuvyeyi azoba yavye itariki 6 azoba afise umwana w'imyaka 5, azohitamo ko ayo mwana muvyara agenda mwikoreye avuye mu Buruziba aje muri ville, canke avuye mu Carama aje muri vamikoreye ku mutwe, canke uyo mwana ashobora kuronka ingene yiyuguruza, canke uyo mwana agiye ku ishuri adatonda ku ishuri yacerewe kubera ko yabuze ingene yiyunguruza, canke yuko atora neza uyo mwana akazosubira kuba mu gihugu aronka ingene yiyunguruza atari mu gihugu caho umuvyeyi aganya, umwana akaganya, umutama n'umutamakazi akaganya, abantu bakagenda ugasanga abakecuru bahagaze ku mabarabara kubera ko batagishobora gufata izo ngendo ndende bari baranazibagiye kubera ko Uburundi bwageze kuba bufise iteka aho abantu biyunguruza uko bashatse. None twasubiye muri nterura tugende n'inderuzo tubandanye. Ego kubwabonye nuko kujuragirika kuba gutegwa niki ni bandi bagutera? Nibaza yuko hariho igifungu cungukira bamwe kikazimanganya abandi. Ico gifungu rero abagishiraho bacungukiramwe, no kuvuga ngo reka dukreye kawo dushireho ibintu vy'igifungu vyinshi twebe twungukiremwe, kuko ivyo turiko turavuga vyuko umuntu azana ivyumviro vyo giti cyo bagaseruka imbere yanje nko naje ngaha kuri plateau nkaza kuvugira. Hari abantu batoza ngaha kubera ko ahubwo bo guhageze kuvuga bafite abavugizi bavugira, kandi arabashinga amateka bagomba gutogwa na bene Burundi. Uri umushinga amateka ukeneye amajwi ya bene Burundi, mugana ashobora kuza nganga umutumire ko nawe ntawuzi ngiye mukura afise abavugizi bamuvugira. Mugabo rero hageze ko abo bantu baza imbere y'imbuga nkizi ngo bavuga imigambi yabo, bavuga ivyumviro yabo tubumviriza, hari n'abatoronka ivyo bavuga, kuko nubundi harimo n'amashinga amateka hari abasinzira bakavyuka hageze kuduza amaboko. Ari naje gutuma bikikinywa imigambo ikaba ari neza cyane. Nico tuma cyabo ko gushiraho igifungo kugira ngo babandi basinzira bakavyuka baduza amaboko babajemwe nabo nyine babandange byose bigende bijanye mu nzira imwe. Ariko bituma twisanga ahantu amategeko dufise canke umwimbo uvuye amateka bayatowe udashobora kwerekana ikintu na kimwe kizima cumarira igihugu gice kimarira igihugu canke cyo kuba cy'igihugu. Urakoze cyane Alex, nimubona muri uri kome kukujira kamera kubona FPI Ineza Francis yavuze yuko ubundi iki kitari cyo gihe cyo kumenyekanisha umugambwe yavuze yuko ari garishure. No kuvuga rero ko kujuragirika jewe wanashaka mu rumenga aya matora yo muri kino gihe nuvuga ngo abantu baragize barabuze nta cizere ubonamwo ko abantu bayafitiye, nta gisharara abantu bayafitiye. Ivyo bikaba byabonetse na cyane cyane igihe leta iriko irabahamagarira kuja kwiyandikisha. Muribuka yuko babanje gufata ingingo mperekeza zo kugara amasoko, zo kubuza ko abantu binjira mu isoko kugira ngo babanze bagende kwiyandikisha bitoze. Rero nuvuga ngo abahinga n'abandi bakwiye kuraba ico bacaratumye iyi situation iba. Kukijanye rero nico cy'ukuntu abantu bajuragirika, no kuvuga iki nibi bavuga yuko aho vyatanguye mu mategeko biza rero izo nkwirikizi ziza no mu kuko amategeko aza kugenga ibizoba rero kuba hari kujuragirika. No kuvuga iki uno munsi sinzi nka ba Francis bamazeho igihe n'abaricako bamaze igihe kuri telekumbure wowe ngira ngo abanyagihugu bashobora kuba bari bamenyereye mwe kuba hari uko kwibonekeza
ukujuragirika biraboneka yuko hari ukujuragirika kubera n'ivyo bamaze kuvuga yuko abene gihugu ubundi badatora ubaserukira ahubwo batora ikintu cyitwa umugambi en ensemble donc ubuzi utoye en ensemble biba bigoye no kuvuga no munsi umushinga amateka cyangwa uzonserukira mu nama ya komine nagomba kubanzi uno munsi ninde uyu muntu ninde haje uko umuvugizi uzonserukira mwisanzuye abashinga amateka naba bitwa ngo n'abantu muzwa jambo ba komine n'abantu batwara ijwi ryacu tuba baduserukira baraduserukira bakavuga ivyiyumviro twabahaye ego dusozera urabona ko hasigaye ikiringo c'indwi imwe gusa kugira ngo igikorwa cyo kwiyamamaza gisozerwe none hokogwa iki kugira ngo abako bakoze igikorwa cyo kwiyamamaza bashikirize imigambi abo yerekeye bakanavuga n'ibijanye n'itora rigezweho ntere akamo uwajejwe ibi bikorwa kugira ngo abihagararire ariwe seni ni kore ku buryo abari ku rubuga abariko bari muri aya matora hatagira uwo ibikorwa vyiwe bihungabanywa kubera izina ziriya kubera ko seni na leta bari bajejwe kubahiriza abo bantu bose basamaye ikindi uvuga kugira ngo ubusumane canke ibiteriko biragenda neza kugira ngo bikosorwe canke twosaba ikintu ca mbere twosaba yuko aba bari bari kurubuka bariko baritegurira ko tubahunda amajwi hanyuma bagaduserukira nibashiremwo akanyarigabo bongereze inguvu uno munsi nivyo wavuze ikibazo c'uburyo ariko kandi mwibuke yuko internet yaravyoroheje abantu mwashize ku maliste kwifuza ico bari tubone ico bari mubwire abene gihugu ico bari kugira ngo ntidutore ajya amazina y'imigambwe yanyu ahubwo dutore abantu bazotuvugira bazohindura ibi mwamaze guca ku masonga izi ngorane abene gihugu barimwo je rero novuga ngo ico gukora abarundi nabo natwebwe abarundi tugiye gutora dutege amatwi ivyo abo bantu abo bashinga ntahe n'abapfasoni bariko baratubwira hanyuma dushire ku munzane ntidute gutora amazina y'imigambwe ariko tuze gutora abashinga ntahe n'abapfasoni batazosinzira mu n'amashinga amateka batazoba ibikanganyoni hariya mu namamazo jambo za komine ariko vy'ukuri tubone jewe novuga ngo izotandukanya inamashinga amateka igomba itogwe n'amashinga amateka igomba iriko irasezera igihe n'umunsi nzobona itegeko ritazanira inyungu mwene gihugu ryahagaritswe umushikiranganji akabwirwa ngo subira inyuma usubiriremwo iri tegeko ego ndagushimiye cyane Jules Niyongabo wigenga dusigaje indwi imwe gusa kugira ngo kwiyamamaza guhere ariko muri iyi minsi isigaye hashari ibyo gukorwa hoko wigire kugira ngo abashikirize imigambi bashikirize mu buryo bubereye kandi abo bayiha nabo bumve icyo bagiye kubakorera canke n'itora rigezweho ku ruhande rwacu nibaza yuko imigambi tubane yatwishikiriza ahubwo ikibazo nikiri wacu ikibazo kiri mu bakiriye migambi abarundi babwirwa iyo migambi bagomba kuba maso cyane ntibajane n'ibihinda ntibajane n'ababemberera amafaranga hano hose tugenda zama ngo banza muduhe aca niyumvira munakubwiye ngo ngurire nka 5 ngo ngurira agacupa jewe amajwi ibihumbi majana 735 nkeneye ntanze 5 nosanga hagiye nk'imiliyari 3 z'amarundi yambo umushinga amateka ngenda tanga 5 by'agacupa kubera ko nibaza ko abo dusangiye urugamba bagenda ntubuze neza ko bazabaho majo ego ntububizi neza kandi baza yuko abo dusangiye urugamba bagiye baramenyereza 5 cyangwa 10 ari cyo gituma guma bayadusaba ngo banza muduhe hama kandi je ndababwira nti ikibazo cyuko musaba 5 na 10 abo mu yasaba canke abayabaha bashitse hariya bicaye bagora kuntu bayisubiza ugasanga ibitaro byanyitse
ishuri ryanyitse ikiraro canyitse canke n'inyubako rusange zanyitse rero mugerageze ivyo gusaba igiturire 5 mu bireke nibaza yuko muri iyi misi isigaye ikibazo n'ikiri twe tuvuga imigambi kiri mu bayakira kimwe bavuga c'inyigisho abarundi bagomba kumenya yuko iteka ryo murundi ijwi ryiwe nta gaciro rifise naho boguha umuduga kubera ijwi ryawe ngo utore amahonero utore kuzimangana w'igihugu utore umuzimiza ivyo bindi bikwiye gushoboka mu Burundi ngo vyemegwe abarundi nibabe maso batora imigambi batora ubugabo batora intwari batora abantu bagomba bafise aho bajana igihugu atari abantu nza ngabonda guha 5-10 ngaharura ngasanga yo natanze ngeze hariya batangura kujya ivy'inyungu rusangi nkazimanganya amatungo y'igihugu kwera ko mvuga nti ndiko nagarura ayo natanze kugira ngo bantore amacupa n'ibindi bintu twatanguye inkuru y'imvaho hasigaye indwi imwe gusa kugira ngo ibikorwa byo kwiyamamaza birangire ariko mwavuze byinshi utunenge twinshi hoko gwikinone mwico gihe kugira ngo abashikirize imigambi yabo ishikira bo yerekeye bakanavuga nibijanye n'itora rigezweho mbo igikorwa ni twebwe imigambi turayishikiriza turayitanga igisigaye ni abarundi kuraba mbega ni imigambi yihe myiza ni imigambi badushikirije abo bose ikindi no kuraba jewe si ndashaka abarundi batore baravye umuntu ndashaka abarundi baze batore babanje kuraba mbega aba bantu tugomba gutora ni bande kuko mbona arico kibazo gihari nayo ivy'imigambi mwumvise ko tugomba kwitoza kuba abadepite inguvu dufise ni hajya mu nama nshinga amateka ku mategeko hanyuma turonka abadepite abashinga amateka bashobora kwiyumvira itegeko bakarishikiriza bakaritora rikaja muri guverinoma rikagenda gukora itegeko ry'ineza y'abarundi n'igihugu ibindi rero nibaza ko hasigaye ko nyene baraba nibashimara nake baratora nake twe tuvuga tugira inka n'imirima dushaka gukura ikinogo kiri hagati y'abatunzi n'abakene kuko abatunzi ni bake baratunza abakene nabo ni bake abakene nabo ni benshi bakenye cyane dushaka ico kinogo kigabanuka rero twobahamagara kwihweza neza ntibajane nyabahururu bashiraho babona ko ari heza kuko nibaza ko ico bakeneye nikazoza keza yego murakoze Francis Rohero akajambo kanyuma hasigaye indwi imwe gusa ntihenze kugira ngo ukishiba kiri gusho kwiyamamaza gihagarare hama tuje mu mutoranye izina mbega muri iyi minsi abiyamamaza gushikiriza imigambi yihe kubo yerekeye bakanavuga nibijanye n'itora tugezeho mu bisanzwe mu kirundi bavuga bati ngutora nabo gatwagwa nabi mwese rero no musa arashobora kurimbura ingene igihugu kimerewe n'ivyo yipfuza muri kazoza mu bisanzwe aya matora kuri twebwe na matora yibanze azotujana amatora mu bihumbi 2027 uno munsi rero umunyagihugu narababwira ati mbega ndifuza ko ibintu bihinduka mu buzima bwiwe ntitubeke ikivunga avuga ati mbega ndifuza ko bihinduka uwo munyagihugu rero avyipfuza namenye ko bidakoroka biva mu ijuru kugira bishoboke kuruta uko twabikoze nka jewe narimaze imisi ngumani yamaze nka mu gisagara ca mu ntara ya Bujumbura ariyo nzo kwitozamo mugabo bizontuma no gushabora gushigikira abandi aho bari kugira ngo bumve yuko ibi bintu turiko turakora bifise agaciro nibaza yuko umugambwe abitoza mu mugambwe barafise ico bifuza mugabo abaserukirwa abanyagihugu nabo ni barafise ico bifuza ntibave rero bibaza ngo ni igikorwa c'abanyamigambwe canke c'abitoza ni igikorwa c'igihugu abifuza ko bihinduka babe benshi washaka ndabifatiye hamwe yaba kubigenga canke kubandi bariko baragira abarundi nibiyumvire tumaze imyaka 5 mukuru w'igihugu ari karidoga avuga yuko atakigenda atagira bariko barakora abantu rero nibiyumvire bagira bati nitwubake kubihindura kuva kiretse kuva kuri aba ariko barumva ivyo dushikiriza nk'ivyo twobamarira kubazoba bari ahantu hose bacungera ayo matora no kuvuga abanyamigambwe abari mu bureau de vote abari mu maseni sepi gushika seni abajejwe umutekano abantu bose nibiyumvire bati mbega turifuza ko bihinduka
reka tubikore ku buryo biba uko twifuza ntibibaze ko ari igikorwa c'umukuru w'umugambwe canke caba mu bitoza canke canaka nibumve bati twese abarundi igihe twoba dushaka ko ibintu bihinduka tugafatana mu nda twobikora kuva muri iyo ndwi tubandanye tuvuga ivyiyumviro mu gihe kizokurikira co guceceka umunsi w'amatora nibizokurikira byose bagira bati twifuza ibihinduka tubifisemo uruhara baba bamwe baja kumviriza imigambi nabo isanga muhira n'abandi bose twese tumve ko dufise uruhara iyi myidogo abantu bamaze imyaka 5 bavuga igabanuke kubera twatoye abantu bashasha bafise buntu bahagaze ku bushinga ntahe kandi bitwaje ubwabo ego ni abantu bafise ubuntu kandi bahagaze ku bushinga ntahe kandi bitwaje ijambo ni no kuri zo mpanuro nyene tugarukije ko kino kiganiro inkuru y'imvaho yo kuri uyu munsi tubetse ko inkuru y'imvaho y'uyu munsi yari yerekeye igikorwa cyo kwiyamamaza mu ntumbero yo kuzokwitabira amatora y'abashinga amateka n'abagize inama z'amakomine azoba ku wa 5 ruheshi umwaka wa 2025 dushimira rero Francis Rohero arongoye umugambwe FPI ineza akaba ari no mu bariko bariyamamaza wakoze cyane kwitaba muri kino kiganiro inkuru y'imvaho nizere ko nitwasura kubatera kamo muzo Twitter mwakoze kumpa akakanya ko kuyaga n'abanyagihugu ndabibutsa yuko ku itariki 5 atabwoba muje gutora FPI nimero 6 mwumva yuko mushizeho icizere cy'ubuzima bwiza kuri mwebwe urakoze cyane na Aloise Baricako murongoye umugambwe Ranake kandi nawe nyene uriko uragira imyamamazo urayirembeje wakoze kuza kwitaba no gusangira inkuru y'imvaho natwike mwakoze kuntumira ariko nagomba nsaba abantu ku itariki 5 z'ukwa gatandatu ari itariki yihinduka batore Ranake kimenyetso n'inka ni nimero 7 hanyuma kandi twabahaye abashinga amateka bashobora kubahagarara mu nama nshinga amateka bakabafasha mu kuronka amategeko meza ateragana mwihinduka aho umurundi abwiza kugira iteka nitekana urakoze cyane Jules niyo ngabo usanzwe witoza wa giti cyawe nawe nyine twakukengurukiye wakoze kwitaba ubutumire bwacu ngira nejo nitwa kujya kara ntuzohigimanga haba nambazo higimanga kuko ivyo muri ko murakora kuri uyu mwanya n'ivyiteka bihwanye ivyo dukora natwe kandi iteka ry'igihugu hanyuma dusabana kuzodutora kuri 2023 n'uwigenga Jules niyo ngabo mu ntara ya Bujumbura yagutse aho turavuga n'abo Cibitoke Bubanza canke za Kabezi Muhuta Kanyosha Rirare aho hitwa Rirare buza Nyabiraba hose turabahamagarira ko mutora ubwigenge bw'inamashinga amateka mu gutora bigenga kuko niho honyine rushaka guhindura ibintu mu gihugu kanatsinda hari byinshi byo guhinduka hama ndatahije abarundi bose bacitwa impunzi mu 2025 yuko tugeze mu namashinga amateka rizokwe bishoboka byose impunzi zigataha mu gihugu kandi zigataha mu iteka nituze murakoze nivyo ngubwigenge mu bigenga reka nshimire cyane kandi na Alexis nimubona ajejwe igisata cyo guhanahana amakuru mwishira hamwe Oricome nawe nyine wakoze kwitaba yakoze cyane murakoze namwe ko mwadutumiye hanyuma nkaba ndangije intera kamo abajejwe gutunganya aya matora ngo bahagararira amategeko ntihagire abarenga amategeko na cane mu gufata ingingo zituma ibikoresho vya leta bigakoreshwa mu nyungu z'abariko bariyamamaza maze baracungere yuko ubutunzi bw'igihugu budatisesagurwa muri kino kiringo c'imyamamazo murakoze urakoze nawe reka nkengurukire nawe mwese bakunzi b'ikiganiro inkuru y'imvaho mubandanye muroranirwa mu banyu no mu vyanyu cyariko kiremeshwa na Alain niyo mucamanza Jean Baptiste Hatungimana niwe atuma amajwi abashikira nayo Leo Masengo akaba ariwe yarakihagarariye murakoze